Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira nongera ndabaha nikaze muri kino kiganiro c'Inama Nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijeje kumenyesha makuru mu biro vya Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka. Muri kino kiganiro turababwira ibijanye n'isozerwa ry'isasa risanzwe rya Kigarama mu Nama Nshingamateka ryabaye kuri uyu wa 2026 Ruhuhuma uyu mwaka. Turababwira kandi ibijanye n'integuro y'ibwirizwa ritunganya gushasha urwego ruhukiyemwo ibisata bijejwe gutororokanya ibiharuro bifatirwa ko mu Burundi systeme statistique mu rurimi rw'igifaransa yemejwe n'Inama Nshingamateka. Turagaruka kandi ku ngendo zagizwe na Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka hamwe n'icegera ciwe ca kabiri mu ntara za Kayanza na Muramvya aho bifadikanije n'abe n'igihugu babatoye mu bikorwa vy'iterambere rusange. Nkaba nongeye kubaha ikaze mwese. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 2023 Ruhuhuma uyu mwaka w'2021 Inama Nshingamateka yarize yongera iremeza integuro y'ibwirizwa ritunganya gushasha urwego ruhukiyemwo ibisata bijejwe gutororokanya ibiharuro bifatirwa ko mu Burundi ivyo bita systeme statistique mu rurimi rw'igifaransa. Umushikiranganje w'ikigega ca leta ubutsunzi n'imigambi ya leta Domitien ndiho kubgayo akaba hariwe yari yarungitswe na leta mu ngoro y'amakoraniro kugira ngo asigure imvo n'imvano yatumye leta yiyumvira gutunganya gushasha iyo nteguro y'ibwirizwa. Akaba yamenyesheje ko ahanini imvo nyamukuru ari kujana n'ayandi mabwirizwa n'amasezerano yo mu karere hamwe no muri Afrika ajanye no gutororokanya ibiharuro. Ibiharuro bifatirwa ko mu Burundi mu ntumbero yo gukemura ibihaze no gukosora ibitagenda neza bimwe muri iryo bwirizwa ryahahora. Hari rero nuko kuva itariki 17 Rusama 2014 Uburundi bwemeje amasezerano ya Afrika yerekeye gutororokanya ibiharuro bifatirwako. Hakaba kandi nibwirizwa shingiro rishasha ry'u Burundi bidusaba ibi byose yuko ibwirizwa rijanye no gutegura ibiharuro muri rusangi ryoheza naryo nyene likabifata nkama. Integuro y'ibwirizwa rishasha yije gukurikiza ubwa mbere ingingo y'itororokanwa ry'ibiharuro ngenderwako ryemejwe n'ibihugu vyo muri Afrika mu nama igira 8 y'abategura imigambi abajejwe gutororokanya ibiharuro bifatirwako n'abajejwe gutororokanya ibiharuro by'igwirirana ry'abantu muri Afrika. Ubugira kabiri rije gushira mu ngiro ingingo zitandatu nkuko zitegekanijwe n'amasezerano ya Afrika yerekeye gutororokanya ibiharuro bifatirwako. Abashingamateka barafashe umwanya wo kubaza ibibazo aho bamwe babajije ibijanye n'ibiharuro usanga bishaje, abandi babaza ibijanye n'abana bavuka batandikwa kenshi na kenshi ugasanga bihakanywe na base, hamwe n'ikijanye no kwigenga muri ako kazi ko gutororokanya ibiharuro. Umushikiranganje Domitien ndiho kubgayo akaba yaratanze umuco. Myandagaro kome yagarutse ku gutororokanya ibiharuro aratubwira yuko bifasha igihugu kandi nivyo by'ukuri kuko mwitunganywa ry'imigambi y'iterambere ry'igihugu n'imibereho y'abene gihugu ivyo biharuro biradufasha ibitari bike. Mugabo rero aravuga yuko hari biharuro bishaje, yibaza ati mbega ivyo biharuro bishaje bihinduka gute? Mu by'ukuri icipfuzo cy'igihugu yari yuko twamana ibiharuro ku munsi. Mugabo ubuhinga bwo gutororokanya ivyo biharuro turavye urugero tugeze ko n'ingene tubayeho n'ingene ivyo biharuro bija gutororokanwa ntivyokunda ko ivyo biharuro bija ku rugero ku munsi. Mugabo uko igihugu kigenda kiritunganya mu bisata by'ubuzima bwacu bitandukanye tugenda tuja no mu buhinga bwa none niko dushobora kuronka ibiharuro tutaronka ejo, niko ivyo biharuro bishobora kugenda birahindagurika. Mugabo ubundi twumve ko niyo twoja muri ubu buhinga bwa none hariho ibikorwa amarosansu mategerezwa kuba amankete ategerezwa kuba kugira ngo umuntu arabe ko vya bindi turiko turaronka biba bijanye. Uyu munsi rero novuga nti mu vy'ukuri
twaracerewe mu bitari bike mugabo biravana n'uburyo tuba dufise kugira ngo dushobore kubikora eka mbere ndetse hamwe ari usanga tunasamazwa n'abandi kumbure bavuga ngo hari ivyo bariko barakora tukabigira ko kumbure atari byo twipfuza rero yuko muri kazoza ikigo kijejwe gukurikirana ibiharuro cokora kigashiramwe ingufu nyinshi kugira ngo twamane ibiharuro bigezweho ariko hariho no mu bushikiranganje butandukanye mu bisata bitandukanye hariho imigwi yagiye irajaho de commission zagiye zirajaho zijejwe gutororokanya ibiharuro mu bushikiranganje runaka canke mu kigo runaka kugira ivyo biharuro bize birashikira ikigo yistebu hakiri kare birabonekana yuko ingufu zitari bwabe nyinshi mugabo ngaha turibaza yuko nibwirizwa isubira rigatanga izo ngufu kugira ibi biharuro bishobore kwama biri kugira honorable Habarugira Suavis yagarutse kuri article ya 5 cane avuga ibijanye nuko hariho kwegeranya ibiharuro bijanye n'abantu baba mu gihugu mugabo kandi n'ingene babayeho ati mugabo hariho abana bavuka ugasanga abo bana base barabihakanye ugasanga abanyina ntibagiye kubandikisha nibaza yuko dukurikiranye ingene igihugu kiriko kiratunganwa muri iyi minsi bose barahamagariwe yuko atamwana n'umwe yoba muri iki gihugu atanditswe kandi kampanye zo kugira abo bana bandiko ziriko ziraba nibaza yuko ziriko zirabandanya nukuvuga n'intumbero ya politike irashobora gufasha kugira ngo ibiharuro vyegeranwa navyo nyene bishobore kuboneka vyegereza ukuri nibaza rero yuko si ikintu coja mu itegeko nibwirizwa ngo kigenda gutya mugabo mu ntumbero za politike y'ingene igihugu citunganije vyoheza bigashimikirwako turabizi neza yuko bisabwa ko atamwana yosigara atanditswe kugira ngo amenyekane kubera yuko iyo atanditswe si kibazo gusa cyo kumva yuko atanditswe ni kibazo cyuko vya biharuro biba biriko birafatirwako usanga bitadefavoriza gusa watanditswe bica bidefavoriza n'abandi bose banditswe kuko ibiharuro bifatirwa kugira ngo umuntu agire imigambi bimaze kuba bitari byo ntibiza gufata ujya muntu wenyine atanditswe bifata igihugu cyose rero nibaza ko aha naho nyine amakenga kumbure yogabanuka kuko intumbero ziramaze gutangwa hanyuma honorable Epimeni yari yagarutse ku makenga afise kuri section ya 3 article ya 3 aho bavuga l'indépendance professionnelle iyo bavuze indépendance professionnelle ntibavuze yuko uwo muntu akora ivyo yishakiye akora ibintu yisunze ubuhinga umaze kuja kubesha ntuburi kurisunga ubuhinga ntuburi kurakora vyo mugabo tuvyumve neza ntiwobura umushakashatsi ntiwobura kurakora iyo enquête mu nyuma ngo hazemwo uza kukubwira ngo iki nshaka ko coriyanta gutya ngo nawe uco bijako hanyuma ngo ngo urafise independence professionnelle nivyo wowe uriko urashaka gushikako wocu usanga uriko uzana ibitari vyo rero nibaze yuko ngaha abantu borema nibaze yuko ata riske nininya irimo yuko uwo muntu vy'ukuri ariko akora ikintu kuneza y'igihugu ndaza kukigaruka ku muntu ko ari ikibazo cyabagijwe kitameze gutya mugaga gishobora kuronka inyishu imeze gutya ariko ngaha independence professionnelle tuvyumve neza no kutinjirira umwuga niko mubivuga kutinjirira bamaze kurica ijya nino abashingamateka bakaba baciye bemeza iyo nteguro y'ibwirizwa 100%. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2021 Ruhuhuma umwaka wa 2021 mu bikorwa rusange yakoreye ku mutumba wa Ruganza wo muri commune ya Matongo mu ntara ya Kayanza umukuru w'Inama Nshingamateka yaratavye ikibanza kizokubakwamwo ikigo ca kaminuza y'ubuhinga yitiriwe intara ya Kayanza ayo Institut Supérieur Polytechnique de Kayanza mu rurimi rw'igifaransa. Ibyo bikorwa rusange byari byitabwe kandi n'abandi bategetsi b'imvuke iyo ntara ya Kayanza aho baranduye ugwiri baranaringaniza neza ico kibanza. Mu ijambo ry'ikaze umuyobozi mwishikira mu biro bya buramatari w'intara ya Kayanza yarakeje nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe kuko yanyarukije gushira mu ngiro ivyo yemereye abene gihugu mu gihe c'imyiyamamazo.
umukuru w'inama nshingamateka yashikirije ko iciyumviro cyo gushinga iyo kaminuza cavuye mu banyakayanza aho bashinze ibisata bifatiye ku ngene intara ya Kayanza yubatse. Ivyo bisata bitandatu ngo nimboneka rimwe mu gihugu. Yaboneyeho no guhamagarira abagwizatunga bo mu ntara ya Kayanza kubakwa uburaro bw'abanyeshuri bazohurumbira ku bwinshi ico kigo. Ibibanza bigaragara biracibonekeza mu kigwati co muri komine Matongo. Hamwe ngo hoboneka n'uburaro bugera ku 500 intara yoba ifise uruvugiro. Kugira ngo dutangure ibikorwa byo kugira ngo tuze twubake iyi kaminuza izoba ari Institut Supérieur Polytechnique de Kayanza. Ntabwo ari université. Oya ni Institut Supérieur Polytechnique de Kayanza. Iyi rero iyi institut tuvuge yuko izoba ibaye iyambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi, na cyane cyane iyambere igiye mu ntara. Turavye ibisata bizoba birimwo ni bisata koko bihuye n'ivy'intara ya Kayanza ikeneye. Ibyo bisata navyo ni nk'ibi. Ibyo bisata hazoba harimwo igisata ca hotellerie, ibintu vy'amahoteli. Ahano babwira ko kwisi ari hakeyi hari igisata ca hotellerie ku rwego rwa kaminuza. Indi gisata ni gisata kijanye na mine. Murazi ko amamine aravugwa hirya no hino. Naha turi aho mubona himbere, aho himbere mubona biruzuye birimwo. Ariko turazi neza yuko ico cimviro c'amamine cavuye mu nama ya bose, inama ya bose y'abanyakayanza bavuga bati dushiremwe amamine. Hari ikindi gisata kijanye na metallurgie. Metallurgie ni ibintu by'ugushongesha ibintu bimwe bimwe bizova muri ayo mamine kugira ngo bagende bahingura nk'ivyuma. Hariho igisata kijanye na agroalimentaire, gushiraho ibintu bishobora gutuma natwe birya mubona biri Bujumbura mu mabutike, ibintu by'imfungurwa bijya byose mubona mu magopo, ibintu byose natwe tuvikorere. Nkaba nciye mboneraho akaryo kukubwira abanyamatongo babishoboye harya mu kigwati hariho amaparcelle atubatse. Dusavye abarongoye commune mu ntwaro no mu mugambwe kugira ngo abantu bose byabananiye kubaka bace babaka ayo maparcelle kuko na ya leta nta ugurisha harya na ya leta, kugira ngo ababishoboye muce mubahimiriza bubake, batangure bubake amalodging, nukuvuga amazu bashiramwo amashambra abanyeshure bazobamwo. Murumva bazohora abanyeshure benshi bapfa hirya no hino. Hariho n'abazova hanze y'iki gihugu turabizi. Aha rero mutangure mwubake muri commune, icyo kintu muke mwitunganya, kandi namwebwe muri hano nk'abanyengozi bari hano hafi, erega nabo twobaha ko kugira ngo nabo nyene bubishoboye aze tumwereke yubake ahantu hameze neza, amalojema menshi cyane. Nituroka nk'amalojema asha nk'amajana 5 vyibure aho tuzoba dufise uruvugiro. Aha rero
ntimutangwe ntimutebe icyo kibazo muri ino ndwi muri komine banaco baze bagishire mu byo bagiye kuzoca banyarukira kugira ngo batorere inyishu. Kuri w'Inama Nshingamateka yarahimirije kandi abenegihugu kwama bakaraba iminwe n'amazi meza n'isabuni kugira ngo bikingire cakiza corona virus. Mubandanye muze mukaraba n'Imana izibaraba ko mukaraba, mubandanye mukaraba n'isabuni. Hanyuma ibyo kuza mugenderanira mu mazu muhurirayo n'abantu benshi mu mazu mubigabanye. Ikindi naco abantu baza bavuye za Bujumbura murababwira baza bipimisha yemwe, baza bivuye baji wanyu no mu mitumba, muraza mubaza uti mwaripimishije. Ahubwo byari bikwiye nuko imbere yuko binjira mu mazu mubanza kubabaza ko bipimishije, kuko hari igihe mutamenya aho baciye hariho, mutamenya aho bagendanya baribo. Ariko imbere yuko yinjira azobanze avuge yidondore uti mbega waripimishije. Akuye ko yipimishije uti cukaraba harya mu bigenzo uko kandi umugenzo wa misi yose ntimuramukanye oya nakubwira ati yambu bizoba bihagije. Mu rugendo yagize muri komine Yambuye asanzwe avukamwo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 20 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021 icegera ca kabiri c'umukuru w'Inama Nshingamateka Nshingamateka habere gashatsi yarifadikanije n'abenegihugu bo ku mutumba wa Kigina wo muri komine Mbuye mu bikorwa rusangi byari bijanye no guca imiserege itwara amazi no kuzuzamwo evu mu binogo byari muri iryo barabara. Ibyo barabara rero rikaba rihuza komine Yambuye na komine Buke yo mu ntara ya Muramvya hamwe na komine Rango yo mu ntara ya Kayanza. Inyuma y'ivyo bikorwa rusangi mustanteri wa komine Mbuye umupfasoni Everine Ndayiragije yamenyesheje ko amahoro n'umutekano birangwa hose muri iyo komine, ko umwimbu wagenze neza muri uyu mwaka. Aramenyesha ko bafise ingorane z'amabarabara, avuga cyane ibarabara riva ku kaburimbo rivuye mu Gatabo. Agahamagarira imvukira za komine Mbuye kwitabira ibikorwa vy'iterambere vya komine yabo kandi bakongera bagafasha mu migambi y'iterambere. Icegera ca kabiri c'umukuru w'Inama Nshingamateka Abere Gashatsi mu ijambo ryiwe yarashimiye abenegihugu kuba bitabiriye ivyo bikorwa rusangi, nawe nyene yarasabye imvukira zambuye kuza gushigikira imigambi y'iterambere ya komine. Yabandanyiza asaba abenegihugu kuguma bafatanye mu nda bakijukira imigambi y'iterambere bakongera bagakorera hamwe mu makoperative. Mwijukire imigambi y'iterambere. Ndashima ko numvise ko ngaha anye kandi ndanabikurikirana mwijukiye gukorera hamwe. Mwijukira amakoperative za Sangwe n'ayandi makoperative amashira hamwe. Nihabe koperative y'umugambwe, nihabe koperative y'ubwoko, kuko nimba uno munsi nimwagira koperative muri umuryango mugatera imbere iyindi miryango isigaye inyuma ntimuzobibajyana. Sivyo? Twese rero tugende kumwe. Nkuko nyane cobahera umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabidushikirije, yavuze ati turi kumwe twese birashoboka. None ubu ko turi kumwe twese iri barabara turashaka kurikora rikabanya bagenda. Nico gituma twijukira amakoperative tukaja hamwe tugakorera hamwe, umwimbo ubonetse tukawusabikanya, maze abana bacu bakaja ku mashuri, maze umwene gihugu akiteza imbere, maze wimbuye ibigori udafise umuceri ugaca usuma umuceri. Mu gusozera ijambo ryiwe yahanuye abanyembuye kuko bandanya bikingirikiza coronavirus mu gukurikiza impanuro zitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza roho nyanganda sida.
hama ikindi gihambaye n'iki kikiza yabivuze gihanze isi coronavirus nimwigire sindabibazwa carinjiye gusa ngaha mu Burundi Imana dusenga yaradukingiye kandi ntihagire uwo gitera ubwoba ni ingwara ivugwa igakira ariko tubandanye tucikinga mu kucirinda no kukomeza dukurikiza ihimiriza ryatanzwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu cyane gukaraba kenshi kugira isuku gukaraba kenshi kutikora ku munwa tikora ku zuru kutaramukanya turazi ko abarundi dufise umugenzo mwiza wo kugwana mu nda ivyo tubanze tubangire ntaco bidutwara indamutsa amahoro nyene irahagije kugira ngo tuzibire. Bavuye ngaho icegera ca kabiri c'umukuru w'Inama Nshingamateka yaciye agendera ibibanza bitandukanye byaho imbuye. Ubwa mbere yagiye kwirabira ikiraro gihuza komine ya Mbuye na Bukeye hamwe na Rango gitanguye kubomagurika aho abene gihugu basaba ko cogarukirwa kitarasambuka kuko kibafasha byinshi mu migenderanire n'izo zindi komine begeranye. Inyuma yaho yaciye agendera koperative Sangwe yaho ku mutumba wa Kigina akaba yasanze imirima yaho imeze neza mugabo bakaba bafise ingorane yo kuronka amatongo manini yo kuranguriramwo imigambi yabo. Avuye ngaho yabanije ku mutumba wa Kivoga aho yatemberereye koperative Uhirazi kamwe ijejwe guhingura amata bagahingura amata yo mu macupa hamwe n'amaforomaje. Yabandanije urugendo rwiwe kuri koperative Iraduhuje yaho nyene mu Kivoga ikabijejwe kubika umwimbu w'abene gihugu. Akaba yarangirije urugendo rwiwe ku mutumba wa Teka kuri koperative Abizeranye nayo ikabigizwe n'abarimyi b'ibigori bakaba bafise imashini nini izohura ivyo bigori kugira ngo baronke ifu. Bakavuga ko iyo mashini bayihawe n'umugambi wa leta Prodefi bakazoshwishura mu kuriha 10% y'igiciro c'iyo mashini leta nayo ikazobarihira 90%. Icegera ca kabiri rero c'umukuru w'Inama Nshingamateka akaba yarakengurutse kuri ivyo bikorwa biriko birarangurwa muri komine Mbuye. Ku munsi w'Imana igenekezo rya 2021 Ruhuhuma umwaka wa 2021 icegera ca kabiri c'umukuru w'Inama Nshingamateka yarasangiye igisabisho n'abakristo bo muri paruwase Kiganda. Kuri uwo munsi w'Imana wa mbere w'ikarema mu nyigisho zatanzwe na patiri mukuru wa paruwasi Kiganda yahamagariye abakristo guhinduka bagahindura ingeso muri bihe by'ikarema ati muri kino gihe n'umwanya wo gusubiza hamwe mu rukundo. Icegera ca kabiri c'umukuru w'Inama Nshingamateka mu ijambo yashikirije abaramutsa abakristo bari ngaho yababwiye ko bategerezwa kwiyegereza Imana muri kino kiringo c'ikarema babicishije mu gisabisho mu kwisonzesha no mu rukundo akabasaba guhinduka bakagendera mu mabwirizwa y'Imana. Icegera ca kabiri c'umukuru w'Inama Nshingamateka Bere Gashatsi yaragarutse nawe nyene ku rukundo hagati y'abakristo ariko gwerekana abizera muri kino kiringo c'ikarema. Ahari urukundo haca haba amahoro, ahari urukundo haba umutima w'ikigongwe, ahari urukundo haca hazira ubwicanyi, ahari urukundo hazira amacakubiri. Twumve twese ko twaremwe mu ishusho y'Imana, ntihagire uwiyumvira gusesa amaraso y'uwundi. Mu gusozera icegera ca kabiri c'umukuru w'Inama Nshingamateka yaciye aterera imifuko 200 y'isima mu ntumbero yo guterera mu mugambi wo kubaka inzu izoberamwo amanama ngaho kuri paruwase Kiganda. Ku munsi wa gatanu igenekerezo ya 2026 Ruhuhuma umwaka wa 2021 Inama Nshingamateka yarasozereye isasa risanzwe Kigarama umwaka wa 2020. Ibirori bikaba byabereye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe bikaba byaranzwe n'ijambo ryashikirijwe na nyiriteka umukuru w'Inama Nshingamateka. Akaba yabanje gushimira abashingamateka ku bikorwa baranguye muri risasa rirangiye niko kumenyesha ko iruhande yo guserukira abene gihugu no kugenzura ibikorwa vya leta Inama Nshingamateka yize yongera yemeza integuro z'ibwirizwa 9. Ainsi, sur le plan législatif, les projets de loi suivants ont été analysés et adoptés. 1.
le projet de loi ku bijanye no gutora amategeko integuro z'amabwirizwa zikurikira zarizwe kandi zongera ziremezwa nazo akaba arizi integuro y'ibwirizwa itunganya ugufashanya hagati y'u Burundi n'igihugu ca Turikiya ku bijanye n'umutekano integuro y'ibwirizwa inimero 1 akarongo gashinze 13 yo kuwa 12 Ruheshi 2019 itunganya urwego rukuru rw'ubutungane. du Conseil supérieur de la magistrature. 3. Le projet de loi portant complément des dispositions du code de procédure integuro y'ibwirizwa isubizaho urwego rw'abahuza bo ku mutumba integuro y'ibwirizwa itunganya ibiva mu bitungwa integuro y'ibwirizwa isubiramo itegeko inimero 1 akarongo gashinze 8 yo kuwa 11 Rusama umwaka wa 2018 itunganya ibijanye n'imiti y'ibitungwa. 11 mai 2018 portant gestion des pesticides au Burundi. 6. Le projet de loi portant code de gestion des produits chimiques integuro y'ibwirizwa iraba ibintu birimwo ubumara integuro y'ibwirizwa iraba ibijanye n'ibidukikije integuro y'ibwirizwa ijanye n'ibiharuro bifatirwa ko mu gutunganya imigambi integuro y'ibwirizwa ijanye n'ingabire y'igihugu ca Turikiya cahaye u Burundi de l'assistance financière entre le gouvernement de la République du Burundi et le gouvernement de la République de Turquie. Muri iryo jambo nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe umukuru w'Inama Nshingamateka arashima ingingo leta yagira afata mu kugwanya ikiza coronavirus agashimira kandi ibikorwa vyakozwe n'imigwi Severe na Seni. Nous saluons l'engagement pris au plus haut niveau de l'État dans la lutte contre la Covid-19 et appelons tout un chacun à continuer aujourd'hui plus que jamais à faire sienne les mesures barrières. Turashima cyane ingingo yafashwe n'urwego rukuru rw'igihugu mu ntumbero yo kugwanya ikiza coronavirus kandi duteye akamo umuntu wese ngo urwo rugamba arugire gwiwe kuko ico kiza kitaratuzwa burundu hano mu gihugu cacu kubijanye no gusubiza hamwe kw'abarundi umukuru w'umugwi Severe yarashikirije icegeranyo cy'ibikorwa vyakozwe muri no mwaka wa 2020. L'Assemblée nationale est satisfaite des activités de cette commission qui fait un travail remarquable dans la recherche de la vérité sur les drames qui ont Inama Nshingamateka irashima ibikorwa by'uwo mugwi kuko ukora ibikorwa biboneka mu kurondera ukuri ku makuba yagiye arashikira u Burundi kandi dufashe aka kanya ngo twemeze yuko dushigikiye ibikorwa by'uwo mugwi ukora kuko ibikorwa vyawo bitoroshe kandi biwutera iteka twongera dutera intege abene gihugu bandanya bashikiriza ukuri ku byo babonye atabwoba. L'Assemblée nationale est également satisfaite du rapport sur le déroulement des élections de 2020 qui a été présenté par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Inama Nshingamateka irashima ngene amatora y'ibihumbi 2020 yagenze nk'uko byashikirijwe n'umugwi CENI imbere y'umukuru w'igihugu n'icubahiro Evariste Ndayishimiye hamwe n'imbere y'Inama Nshingamateka na nkenguzamateka. Turakeje umugwi CENI ingene watunganije ayo matora mu bwira n'ubwitonzi kandi bikaba byarerekanye ko demokrasi imaze gushinga imizi hano mu gihugu cacu. Inama Nshingamateka irashima kandi intumbero ya leta yo gushira imbere kugwanya ubukene biciye mu guteza imbere uburimyi n'ubworozi gukomeza intwari ibereye kugwanya ibiturire n'ibindi. L'Assemblée nationale salue la détermination de toutes les forces de la nation à relever les défis qui s'opposent à notre pays. Cet engagement a été bien résumé par le chef de l'État à travers le thème. Inama Nshingamateka irashimishwa n'ingene abarundi bose bariko baraja hamwe
ngo batsinde ibibazo vyari bihanze igihugu cacu nk'uko vyashikirijwe na nyen'icubahiro umukuru w'igihugu ati tugiye hamwe twese tukagira urugamba rumwe rwo kurwanya ubukene kandi dukore twivuye inyuma tuzotsinda ubwo bukene. Inama Nshingamateka y'u Burundi iramenyesheje yuko ishigikiye umukuru w'igihugu hamwe na leta yose mu bikorwa bashize imbere nk'uburimyi n'ubworozi, intwari ibereye hamwe no kurwanya igiturire, kurwanya ikiza coronavirus, guha akazi urwaruka kugira ngo nabwo nyene ruterere mu iterambere ry'igihugu cabo, guhungura impunzi hamwe no gufata mu mugongo abakukuruke. L'Assemblée nationale ne saurait oublier de souligner qu'elle a accueilli Inama Nshingamateka niyo kwibagira gushima ingene yakiranye akanyamuneza ingingo yafashwe n'inama nkuru ya ONU yo gukura Uburundi mu bihugu vy'amavigwa ko n'ubwo rwego nyuma yaho amatora yo mu 2020 yagendeye neza n'umutekano ukiyongera. Inama Nshingamateka y'igihugu c'u Burundi. Quant à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF en sigle, tout en encourageant le gouvernement burundais et en soulignant sa disponibilité, Inama Nshingamateka y'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa APF yariyemeje gushigikira leta y'u Burundi n'inama Nshingamateka yacu. Ingingo yafashwe mu kwezi kwa mbere 2021 mu nama yayo igira 41 mu gisagara ca Berne mu gihugu c'Ubusuwisi. Lors de la 41e session de la PF à Berne en Suisse. Cela est une victoire de taille pour le gouvernement du Burundi. Iyo ngingo yatumye Uburundi bukugwa mu bihugu birabigwa hafi niyo nama, ikaba ari intsinzi tugabanije mu gihugu cacu kandi tukaba dukeje inzego z'umutekano z'u Burundi ingene abarundi bari mu mahoro n'umutekano. Vive dans la paix et la dignité. Mu gusozera nyen'iteka umukuru w'Inama Nshingamateka akaba yibukije abashingamateka ko igihe c'uburuhuka atari igihe cyo kwicara ariko ari igihe cyo kwegera bene igihugu babatoye bumve iryo bagona bongere babashigikire mu bikorwa vy'iterambere. Aha akaba ni naho dusoreje kino kiganiro cacu. Turabashimiye mwe bwese mwagukirikiranye naho utaha. Imana ikomeze kubarinda.